umuririmbyi w'umusitari kumbure yagukatiye ugiye kumusaba ikiganiro n'inkuba ikoresha umwanya bon icyambere cyo mutoyi wanje w'amaraso Landry Promoter je yaranyima ikiganiro muje muzi izina giwaho rigeze abaririmbyi nka ba Double J ba B-Face bakiri ama message maze kubandikira nuko basaba ikiganiro nibanyemere nibananyishure canumviriza ya ndirimbo ya Fizo na Walase koresha umwanya yes ngo mugani neza avuga ati koresha umwanya nyarutsa vuga ati hare muri no mwuga nje gukoresha umwanya vuto nubwo yuko nari narushe ndafata ingingo wari warushe mu gukora koramu nari nabirushe kwari ukwiba cyane kujya abana nari nabirushe no kuvuga nitakoresha umwanya yarariye abana araheba araruha nta kinyegezwa kirimwo ntabanga ririmo ikiri nuko ndiko ndabivuga sukuvyiratira ahubwo ndiko ndashinga intare ego urabona kesi ni jewe mu presenter wenyene nigeze ku Igozen TV. wangikanije utwana nkatunga yuko mbere tuza kuguha ubususuru bo icambere cyo sijyambere no banje ingozi ndamaze kuhaza kuko n'umufasha wanje ava ingozi urubatse bro ndubatse kabisa nta banga ririmwo ni nayo mpamvu ndanakwishuye no kuri ico warumbaje mu nyuma ego yes Mr koresha umwanya kumbure ndakeka wowe ubumenyesha makuru utabutanguriye muri Waka Light TV watanguriye mu gahehe neza na neza bo nakoreye ikinyamakuru cyitwa Flip GTV nicyo natanguriye ko gukorerako hama mu nyuma niho naciye nja muri Waka Light TV amasezerano ya Flip GTV ahagaze canja muri Waka Light TV rero ego yes kumbure Mr koresha umwanya ndakeka ko iryo zina ari naryo kumbure banakuzi henshi na henshi iryo zina ryaje gute bro baza je mu bisanzwe ndi umuntu nakuze nakunda ndakwitazira amazina menshi agiye atandukanye rero ubwa mbere tara yanje icyo narinzi kizombesho yari football narakunda umukinyi w'umwongereza yitwa John Terry wa zamani naramwitiriye ndiyita Terry rero iryo zina rirafata kweri maze kubera ivy'umupira mbonye umengo nta buzima burimo mbona umengo ntaho turiko turaja narabihevye nyine nzambura kubera rero hariho umuririmbyi kanaka naciye nja gufana inde nawo muri atura amabafe n'amabuye narakunze umuririmbyi sana hamwe ndanamwigana ibintu vy'amaluki ibintu vyo kutambuka ibintu vyo kwambara ndamukunda cyane munyuma niho navyo nebitawe gutinga uko nabonye none no gufana ko atacu biriko biramvyarira niyo naza mbona umuntu mu diaspora hanyizera vuga ati we none burya ko nama ndakubona n'amadrapo uko asimbagurika wewe burya ntiwoshobora gufata mikro ukabaza umuntu ko mbona ivyo ukorera ubikora abaririmbyi vuga ati noso mpangerageze jewe sinanigwa carama mikro amakamera cha turatangwa kuvuguta cyamvuga ati none ko nari niyitiriye muri Terry nari nashize ko Terry ry'umukinyi rya Sabi vuga ati reka rero ndondera iryo ndarifute rigura izina rero ry'aka kazi ngiyemo rero nivyanka gose ndabiheba Burundi nzoba mbonye uzocuduga nzoca ndabiheba rero cyamvuga ati sindi gukoresha iri zina Terry n'umwuga wa journalisme ndavuga ati no canumviriza ya ndirimbo ya Fizo na Walase koresha umwanya yes ngo mugani neza avuga ati koresha umwanya nyarutsa vuga ati hare muri no mwuga nje gukoresha umwanya vuto cyane koresha umwanya abamenyesha makuru cyo kimwe n'abaririmbyi n'abantu bakunda gukundwa n'abigeme hirya no hino wowe byaje gute kugira ngo urongore vuba vyihuse
bo kugira ndongore naje muri no mwuga naramuzanye ke wabitanguye usanwe ego bisanzwe umuntu wese agira kahise bro umuntu wese agira kahise je nanse kahise kabi kataryoshe bazi ubuzima bw'abapeti buguruguru bijyanye no gukorakora nubwo yuko nari narushe ndafata ingingo wari warushe mu gukorakora mu nari nabirushe kwari ukwiba cyane kurya abana nari nabirushe ni ukuvuga Mr. Koresha umwanya yarariye abana araheba araruha nta kinyegezwa kirimwo nta banga ririmwo ikibi nuko ndiko ndabivuga si ukuvyiratira ahubwo ndiko ndashinga intahe ego ariko kumbure ngira ngo hari akantu kumbure wabonye umufasha wasumbije abo bandi bigeme bose mwa mwaragenda yarasumbije kunyubaha no kunkunda cyane yego cyituma nawe umusumbije abandi cavuga ati we uri nimero imwe acanzarira umwana man umwana w'akarorero Mr. Koresha mwera nishika kumbure ajya amabezi mgenda murakorana na Kersi kumbure umugore wawe akagira jahuzuku amabezi ari ukuntu mena Kersi moramo umufata muga kora inkuru kumbure gatwe indinga mukagirana utuntu niko mukorana ibiganiro narayibaza yuko kumbure akote y'ibiganiro mu bo reka ndakubwire kwanza ikintu kimwe urabona Kersi ni jewe mu presenter wenyene nigeze kumuvumbura ahaba warakiravye ikiganiro narakiravye ariko ijya amba nibaza yuko ari ya base nyene kuba wibaza ariko inyuma ya kiriya kiganiro nta kindi kiganiro na kimwe Kersi arakora kuri waka inyuma ego seriously nta kindi kiganiro rigera akora kandi kuri waka urumva rero itara riragize wabibonye ko amapine yari yaheze urumva rero Kersi muvuga neza yuko nta base nimwe twize dupanga na Kersi ndetse muri waka nzima nta base nimwe yigere korerwa muri waka kuko na CEO ntashobora kwemera ko uzana ibintu by'ububeshi by'ubujinga kuri media yiwe umanuye media yiwe kuri byanse aca kwirukana ego kumbure turangiza tujyana n'umwanya Mr. Koresha umwanya umuziki ndundi ubuziki kugira ngo tubone umuririmbyi wacu w'u Burundi kumbura atembera mu modokari miliyoni amajana kujya tubibona mu baririmbyi mu yandi mahanga bo kuri jewe ndavuga kuri jewe kuko ndashobora kwishura iki kintu hakaca haza abantu batangura kunyopoza kuri we ndibiki nibiki rero apart yani apart moi jewe kuri jewe mbona neza yuko umuziki w'u Burundi kugira ugere ku yindi ntambe kintu kibuze kuri jewe ariko mu kwigura ikintu barimo ko hari uja mu muziki ugasanga rikawubangikanya n'ibindi bintu no umuziki si kuja muri studio gusa kuri codinga ngo aririmbye umuziki jewe nzingene noba naragendanye n'abarindi bakubwiye ko nakunze Sabi niba nagenda urabona ndi kumwe na Kesi n'umuririmbyi umuziki uvangukiranije n'ibindi bintu ubukunaniye kora muziki kunda muziki igure muziki nicyo kizotuma ugera kure yes mu kurangiza Sabi bamwigire kwiki kumbure wundi waruvuze Akesdan bamwigire kwiki bo Sabi bamwigira icyo bomwigako nuko abamukurikiranye kuva kiri hasi kugeza hageze inkuru yiwe ntawe utayizi icyo cyonyine n'ikintu bomwigirako ntiyacitse intege baramututse gose babizi yarasuzuguwe gose ngo ni mubi ngo ibiki n'ibiki ngo nta byazimwe mu bintu nk'ivyo Akesi nawe icyo bomwigirako nuko n'umuntu atavuga menshi mu bintu vya muziki ariko arakora kandi azanye igikorwa aba ari cyiza cyane ahubwo icyo bomwigirako cyane ya Kesi ni gukora umuziki w'akanovera umuziki udapfa ego yes kumbure akajambo kamwe cyangwa kanyuma ubwira Eagles TV yo ikwakiriye mu bwami bwayo ni nka bo Eagles TV ndababwira ati keep up nimukomeze Imana ibaje imbere ni heza cyane umuririmbyi w'umustar kumbure yagukatiye ugiye kumusaba ikiganiro n'inkuwa ikoresha umwanya bon icyambere cyo mutoyi wanje
w'amaraso Landry Promoter je yaranyima ikiganiro muje muzi izina ryiwaho rigeze abaririmbyi nka ba Double J ba B-Face bakiri ama message maze kubandikira nuko babasaba ikiganiro nibanyemere nibaranyishure umva natwebwe tuzotera imbere ariko uno munsi ndaje nga mfate performance yabo ndayiposting ama isi yose ibimenye dupendane dukundane nimutwime ibiganiro abastar murekuye kumenya akamaro k'abamenyesha makuru umenye ko sa media sa journaliste kumbure umuziki wanyu ntawe uzoshika Mr. Koreshman reka dukoreshe umwanya kumbure tuje mu yindi mirimo sikono asante sana kabisa wakoze kunyakira kuri micro za Igozen TV Igozen TV.